ego barabonye amafoto amavideo ndi muri na munaze kwanza no muri ya filme ijya foto tari muri filme mwashaka rero mu tari muri filme ijya filme nagiye kinama bari bari so ego ari amavideo nari muri next level n'amafoto indi kugira mara yumvise na ndingo mwumvise kakipande mara kumvise mwana kushaka ibintu byahe inyinshi ni mwayumbi none mwayibo mwumvise indiri shakayaza rero ubuze ushaka gushaka isohora umwanya wawe ikintu cyose nashaka kubwira ko landi ikintu cyose n'umwanya wacu kandi reka ndabibwire abaririmbyi bagenzi banje ndaziko message zo kubashikira nukuri babwire kwihutira gukora ibintu ntibishobora gushikana ahantu kuko ni Imana ikuntu umuntu ari patient ikintu cyose ukigize ku mwanya wacu ko murazi ko nakoranye collabo n'umuririmbyi muri ico gihe yari uwadanje cyane gose Ice Prince Amanda yashikanye heyo collabo nuko nagize ibintu by'ibihutihuti ngo ni kigo na ronse hari umusista wacu yita Queen uanye n'umukwini yakoranye collabo n'igihanga General n'icya chance mama ariko yamushikanye ni kwa kundi nyene kwa kundi gukora by'ibihutihuti ushaka kwete no ntiwereka gira challenge na wewe nyene wewe wirabe mukiyo ugwane n'uwo muntu uri kuravugana n'uwo muntu ari muri mukiyo mukumuraraba apana kubera kanaka yagize ukurekana nje ngone no ingendo rundi ravuna James sinzi kuririmba kurusha abartiste bose bagiranga Burundi no bandiko dabeshi ariko kubera kidinga kubera kindi kuri list ni strategy ni plan ni patience na kumva kukorosi unapanda ndiko ndapiga nikitoa moya tu sasa kufanya collabo n'umwanya ego nanje ndabikene sino kubesha ngo jewe ngo bana jewe bakena bapeti batanguye imbere yaje batanguye inyuma yaje sishobora kuza kurasaba collabo no kuza kwemera yuko ubundi umuntu akuruta yamaze guca imbere ni byiza biraguha n'amahoro mugati kubera kujya umuntu yaciye imbere niba rero guciye imbere umukurikire jenda kina makolabo kandi ndabikeneye cyane ngaba makolabo nayo n'uburyo hari n'abafise uburyo bwabo bakoresha makolabo nabi badafise strategy noshaka kolabo ya Harmonize iri muri plan Darasa iri muri plan Mawasama iri muri plan Rayvanny iri muri plan hari umuririmbyi naraho umuririmbyi wa Rayvanny twaririmbanye mushasha aririmba neza cyane mubi sana watari kiso zanazishuye kandi murakoze cyane amarundi wa platform show yavuze ngo ikibazo cyama promotion Nous nous observons comme tu dirais la promotion. Ni ndirimbo zacu ni muzigirira promotion. Wajenzo kwa madaki kwa jana uze ntonse umwanya wo babwira zobabwira kandi no kwimana nabavuga ngo umugani ngo oragoya je ndubaha ikintu cyitwa mu journalist ndabisubiyemo ndubaha kuko atanga ubuze mu journalist je none izo ndirimbo bari ko zivugiriza mu biti oya ariko nkuko nanje mukoze kosa nkuko nanje mfise tuwaye kubakosora kuko namwe murankosora kubera ije ntubakosora why not nukuri ko Imana nta mutima mubi
kandi muve ngaha mubimenye nta mutima mubi fitiye umujournaliste ariko ugize ikosa ndagukosora, ugize ikintu kitagenda ndakubwira nakuchana kabisa bien, tukitaka tunavyokana mu nyimbo nkuko namwe mungosora nanzi ndafise twoye kubakosora. Ico kibazo cha promotion ila urazakisho mara kigize deja kwanza ni promotion mwatugira deja murakoze cyane ni promotion. Ndazi ko bashimani baheza gire vraiment je sinanizi nuko muza mukanuko edizo sinanizi ko ashobora kuza la blague gusa. En tout cas, merci beaucoup. Promotion nibaza yuko amakete tuyazana no munsi ndaza kudodora no munsi ku radio yanyu mwese kandi haru faranga nza kuzana nta tanu sitale nabambisha kwe nta nugwashi nza kuzana ni independence ni profiter na mini na babani yoko ni ndakatara kitu muzokwanga inoze gupromoting ikintu cinuze cha independence muzomutara barundi ndaza kudodora uno munsi ediso leo ndiko nakuya kwenu kandi ndayibasavye iyo promotion ndabasavye muduhe iyo promotion. Merci beaucoup. Amikari ico nagomba gushikako tugomba kubabwira ko kujya twababwiye ko umwiteguro uragora, ni so kuvuga ngo barimwo ni kubera utababona kuri affiche surprise ziriho. Umuntu hari akantu yibikira mu kintu cyose ateguye, hari akantu umuntu yibikira, ni kwa kundi ubona uramaze kugira mariage warageze ubu urabuge ingenda koreke wana muri bujya buko wana kajya akantu bita ngo akuki ugiye guko kajya mu bisanzwe kajya nako babikiye wowe umukwe nakantu bibikira. Natwe rero turafise ka kuki tubikiye abakwe nibajya bose bazoza muri rujya rubanza kijanye na amikare ikihe yabyishuye nivyo twavuze urumva yakwishuye neza yakubwiye ndi bidushobokeye ko tukidugana why not bidushobokeye mugabo nituja gukora amananitsi ubidutahure bidushobokeye tuzogikora. Hari ikindi ca amikana agomba kugira edit ashobora gucishura manager kubijyanye na amicale des musiciens. Abashoboye gushika muri seminaire barabonye yuko naho nyene twari turi kumwe, baravuze yuko a partir ya munsi arabanza turakorana hafi. Amicale des musiciens turi kumwe muri festival, turi kumwe mu bintu byinshi nuko byatunanye kumanika ngaho hari kubona amalogo ya Amicale des musiciens kubera iki gikorwa kiri appuyé par le ministère de la Culture. Ubuze ministère de la Culture ubuze Amicale des musiciens, donc bose turi kumwe turakorana. Donc kujya twabyemeye kujya munsi turatonda muri Amicale des musiciens tukabaza baraza ngaha bakadukosora iruko magira sivyo, donc baradukurikirana kwa donc nashaka kwisha yuko kwa confirma yuko turi kumwe na Amicale des musiciens. Kwizeza abazoza muri festival dufatiye ku mwanya wa conference yari gutangurira ko sobe yatanguriye icyo kibazo kijanye n'umwanya mu gutangura muratubabarira eske muzotangura sanga kumuzisanga Buri affiche biriko à partir de 14h gushika umwanya n'ugenyene 14h hazoba huguruye. ndakwishure gato urafise ibibazo bituma umuntu agira amadidane kubera urashobora guca uhindukiza ikibazo ku muntu uca kwishuye. Festival nasubiyemo arabizi savye yabibaje abizi, ça veut dire festoyer, c'est la fête. La fête va commencer à 14h. uza saa moya y'igitondo. Qui dit fête ça veut pas dire que mon artiste va douze hejuru.
turavyumvikana n'umunsi mukuru ese ku munsi mukuru cyenda gupangira ngo kubera n'umunsi mukuru utangura saa 8 ngo we ngo saa 9 zobe winji n'umunsi mukuru c'est festival nayo ugeni pangwa c'est à l'interne mugabo itegerezwa kuryohera abantu umwe wese ave hajya ryohewe ni nkuko ngaho woza ukambaza ngo kuwa gatanu hazonza de 8 aho festival isura kuryoha wemenya ko ari umunsi mukuru imisi yose itazotangura saa 8 aho uzoherera umunsi mukuru aho umunsi uzoherera nta muntu apanga amasaha umunsi mukuru herera mugabo mumenye gusa ikintu kimwe kandi yakivuza gitangura ndagisubiremo dushaka gufasha umuntu wese mu Burundi yo bari hafi ngaya Bujumbura kuryoherwa akaryoherwa umunsi mukuru wa independence nico dushaka nituje ngo kwerekana oya dushaka twese duhurire hamwe turyoherwa rero ntihazemo ibintu byo kuvuga ngo zandi yavuga ngo umutego ngo tuje ngo kubarabaho byabananiye oya ahubwo ukabona aho byatunaniye urajya kara umbwira ati ngo hano ndakubwira hajyana mbona biriko bigenda nabi kosora kubera imagine ya twese ni y'u Burundi turabarundi kujya wowe ugenda kuvuga undi ngo yego byamunane ngo raba stage yazanye okay we ko yayizanye we wazanye ni critique gusa utaraba na aporo ya uri kurazaramo zana aporo ya umufashe kuronka kijya kintu ciza hanyuma uzo mu critique mu nyuma ntuzane critique imbere yo kubanza kuraba nico yashitseko tukigendere ko rero mu munsi mukuru zo batugiye ko wa independence twese twumve ko tugiye kuryoherwa ku munsi wa independence izo ari misi 3 kurikira ni festival ni sabukuru ndabaraye no kuryoherwa nta muntu azoza kubagora ngo wabese no kuryoherwa nico kituzanye nico dushatse gufasha abarundi bose baryoherwa n'umunsi mukuru wa independence murakoze amangiriye ko mandamuhe Fizo na manager hari bagirire ijambo ryanyuma bashikirije kugira tubasezere umwanya uri kuragenda hanyuma tubandanye ibindi bikorwa murakoze hari ikindi platform shoya y'abavuga ngo niba ko tutagira ubwoba yuko tutoronka abantu ibyo bintu byamye ibyo bintu birakunda kuba kandi ikintu kimwe gusa ntuzocika intege yo gukora ikintu ngo kubera utaza kuronka abantu twebwe intumbero yacu nuko bajya bake bo ego turashaka yuko huza abantu benshi mwashaka habomoke mugabo abo tuzokwakira bose abazoshobora guhashika naho bazoba ari abantu 100 naho bazoba ari abantu 50 ntibizotuza yuko ngo tuzoreka gukora icyo kintu mugabo essentiel nuko message tuba turiko turayitanga so nkuko twabivuze mwebwe murashaka kudufasha izo mbaraga murazifise zo kudufasha mukatugirira promotion byo babishimishije cyane hama nukuri kimana ndabashimiye cyane bose cyane muratubabarira nta namazi twabahaye two mu festival unaya uburyo hari na kaba unasikia bana natubaye na yuko mtaenda bana nta namazi baduhaye unasikia bana tubabarire vraiment kuko na deja nukuri kw'Imana blaga pani twatuzi yuko ashakuza nkawa journalist bose mugana ngaho impamvu nayibuze urayizi wewe n'impamvu wewe nyine urayizi le pourquoi urumva so mugabo kimwe gusa jewe message ya nyuma gusa no tanga mu guheraheza nukuri mu byo muzora mukora byose uko iyo turiko turaja twese turahazi ngabo icyo uzosiga inyuma n'igiki ifo kwiyumvira toujours ikintu uzosiga inyuma ikintu kizofasha abandi ikintu abandi bazokurabira ko bavuga ati ikintu cyiza azokurabira ko tijena kuko iyo turiko turonona tureka kwisamburira ko mwimene iyo umuntu akoze ikintu cyiza mushigikire akoze ikintu kibi mukosore